Ambasaderi Terence Ntahiraja n'umuserukizi w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri Belgique canke mu Bubirigi yoba ariko araziriki u Rwanda ko rwamuhagurukiye abitwa ko ari opposition y'u Burundi n'abagerageje guhirika ubutegetsi arivyo kugira coup d'etat muri 2015 bahagurutse harimo ba Greg ba Pasi n'abandi benshi ko musanzwe mu bazi biyita amazina afobetse na rijya basanzwe ubugabo bwabo babutwarira inyuma y'amakonti anonyme abari gitangaza cyane mu Rwanda basaze ikibazo gihari ni iki gikurikira eske kuvuga ko u Rwanda ruzotegwa hari possibility yuko rutegwa nabo Paul Kagame canke nabo inkotanyi zomoye hari kinyoma mbega yoba yarengereye mbega umuntu akubwiye ati amaraso n'ubwicanyi igihugu cy'u Rwanda kiyobowe na Paul Kagame kiyobowe n'inkotanyi na RDF kiriko kiramena mu burasirazuba bwa Kongo aba ba Kongo ejo nibwaca nabo bagatera u Rwanda iyo possibility ntihari mbega umuntu avutse ko u Rwanda gutegwa nabo gomoye n'abashaka gutaha hari kibi kirimwo ikindi kibazo rero ngomba kubaza eske ubu munyarwanda yotaha akavuga Paul Kagame akabwira inkotanyi mu butegetsi bo bumutereka ku meza mu gihe batobo bumutereka ku meza narababwiye agatutateke kugatekuruza ubuhiri FPR inkotanyi kugira zifate igihugu ntizarashe Habyarimana ntizakoze genocide ubu uye uko biri ntiburiko murabibona ubu ntihari abantu bafata ko igihugu cy'u Rwanda ari un pays monoethnique ibi mushaka murashoboye kuvyemera canke mukavyanka ariko hariho abo jemaze kuvugana nabo bafata ko igihugu cy'u Rwanda ari un pays monoethnique urabiye ku mafavere baha ubwoko bumwe kwigisha abana babo kugira ukuna kuriya waraba basenyurirwa waraba bakene waraba bagwaye amavunja waraba batunze inka z'inyambo wagira ukuna kuriya balance narayaza n'umuntu yicaye hasi n'umuntu akuze umuhumure mu Rwanda arambye ati mwe navyo muzi mwe muracara abana bato ariko aha ndashoye gufata urupapuro nkagwandika nkaguzuza nkwereka ko igihugu cy'u Rwanda kiri monoethnique eske ivyo ntivyovamwo gutuma igihugu cy'u Rwanda gihungabanirizwa umutekano akarorero Uburundi bufise icitwa Red Tabara cavukiye mu gihugu cy'u Rwanda aba nabo akaba ari urunani rw'abagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 abatavuga rumwe harimo ugo Rwanda rwabafashije rurongera rurabagerisa nkuko bivugwa n'indongozi eka n'amaraporo agenda atandukanye mbega uwoja ku mbuga ngurukana bumenye mu Rwanda akavuga ati igihugu gutegwa possibility irahari kumva zuko tuzi hari Red Tabara hanze y'igihugu yoba beshi yoba vuze nabi mbega uzotera u Rwanda ni FDLR gusa reka tubanze twisunge amajambo yavuzwe no guserukira igihugu cy'u Burundi mu Bubirigi Ambasaderi Terence Ntahiraja aho ari mu gihugu cy'u Burundi kumvoza akazi aho yagiranye ikiganiro na zimwe mu mbuga ngurukana bumenyi za hano iwacu niho yumvikanye avuga ayo majambo barayamplifia barakuramwe ivyo vyo bagomba gukuramwo ku nyungu ziwabo ce qui est honte nari gukora ikiganiro mu gifaransa kugira mu butumwa Olivier Dongirehe kuko nabonye mu Rwanda uwumva igifaransa ni Olivier hamwe nayo ma communauté internationale nawe nyene nabonye yituye harimo ubwo Bubirigi ubwo Bufaransa Union Européenne n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kuko ubutumwa yanditse kuri Twitter yishura canke ahangara umuserukizi wacu w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu Bubirigi yabisize mu gifaransa nagomba nkora ikiganiro mu gifaransa naho noba ntakizi vya cane ariko nagomba ndamuha ubutumwa kandi bikamfata ndabikora kugira ndamutahuze neza kuko haje hari ukungene umwana akina naye yase yamenyereye gukina naye nyina kibaza ibintu biroroshe ariko reka tubanze twisunge ano majambo Terence Ntahiraja yakoresheje canke yavuze kugira twumve ububi bwa y'amajambo burihe gushika igihugu cy'u Rwanda kiba irite kugira ngaha ariko iruhande y'amajambo ndaje ndababwira ivyo twegeranije kuva ku munsi wejo ku mugoroba uno munsi mu gatondo ivyo twiriwe turegeranya abanyarwanda twavuganye ubwo babasanzwe bafise imbere nuko niri jambo ry'uno muserukizi w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu Bubirigi agira ica bivuzeko gumana na Fleury le Patriote umusasanguzi wanyu wa misi yose urubuga ni Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine duhuri inyuma ya kano karuhuko inama
y'abatavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo mutembagazwe ubutegetsi bwa President Paul Kagame mu guca u Rwanda urayivuga kwiki urakoze cyane none wewe mesha bakunda kubaza ikibazo uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu icyo bitera souveraineté nationale kumva ko u Rwanda rwoterwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngorane riko batera mu karere igitangara cyo bakirimo intumbi rero bizoterwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi uyumva yuko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutera buraterwa ariko butewe burivuna kandi bimwe bishimishije utiro bimeze gute abo bantu baragiye aho baravuga ubwambe abantu bonyene basatse gukungira mu gihugu cy'ububirigi bavuga ivyo bintu basavye indaro abo bandi bagize abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impunzi mu bubirigi basavye indaro bose nabasaje b'indaro abo bantu bavuga ivyo bintu baremeye ntayarabesha banabeshera twebwe jewe ambassadeur n'abandi barundi bavuga kuri bazava basanga baroze nk'abantu bicaye kwishami ry'igiti arica agicayeko ikaze ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV ndizera ko muguwe neza mumerewe neza ndabipfuriza amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu sino kwirengagiza gukengurukira mwebwe mudahingeshanya kudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi muri mu gihugu c'u Burundi muri hakurya ya Kanyaru mu Rwanda muri mu karere ka EAC muri Afrika Asia Amerika Oceania Madagascar Iburayi eka mu mfuruka zine z'isi turabahaye ikaze muri ano makuru ubusesanguzi bwo kuri uno munsi no munsi wa mbere no munsi w'imirimo no munsi w'akazi ni journée idasanzwe aho mu Burundi turiko turahimbaza umunsi wahariwe Afrika cyangwa umunsi w'abanyafrika mu ncamake aho mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi akongera akaba umukuru aserukira ibihugu by'ubumwe bwa Afrika aho yashitse aho ibirori biko birabera n'umufasha wiwe eka n'abasanzwe bamuherekeje muri ivyo birori ni birori vyiza cyane nitwaronka kanya turaza kubasangiza video mu bindi biganiro tuza kuba turiko turakora amajambo ya Terence Ntayiraja mwahejeje kuyiyumvira eske aho harimo ikintu c'ikinyoma eske harimo extravagance harimo kurenza urugero eske harimo kugaragaza ko FDLR ari izoja gutera u Rwanda yavuze amajambo atomoye meza cyane intureka n'akajagari vyatewe na Paul Kagame canke n'u Rwanda muri kano karere bizokwijanuko mbega abomowe mu 1996 mu Rwanda bakicwa bakagirirwa inabiriya bobo byifashe gute shaka nk'ikiri hano ngaruke ndababwire ko n'inkotanyi zagarutse ziva hanze gutera igihugu cy'u Rwanda possibility ni nyinshi ivyo tu mu Rwanda rutegwa ni vyinshi cyane gose mbega igihugu cy'u Rwanda cariyemereye officiellement ko kiriko kira agression mu burasirazuba bwa Kongo 2 millions de Congolais bahungiye mu Burundi 2 millions de Congolais bishwe de lolo y'imyaka 30 2 millions de femmes et de filles nos petites sœurs nos mamans nos grandes mamans bama bukwe abavyara batantine n'abaki violés par les RDF violés basambanijwe devant leurs maris devant leurs enfants babona babacumise nk'ibisongo babaciye amabere babagize toutes ces familles là-bas détruites abo bofata karashinikove cyangwa umugobore bakajabuka hajya akujya namwe mwajabutse mugenda muri Kongo ntibo batera think twice mwe muraza ngaho mukamanika gato mwicaye ejo bababwira ahubwo jewe ikintu nabonye mu serukizi w'igihugu cy'u Burundi ambassadeur Terence Ntayiraja nuko gusa yabahanuye ni juste yabavuga ati ntimwijajare parce que ce que vous êtes en train de faire ailleurs none horabizi ko iyo uri kurabiba ibintu by'ugwanko ubibubwicanyi je ne sais pas quoi de patati patata okay umunyarwanda basi atarakaye adafise ishavu atuje ari karankurikirana ni yicare yumvire eske ivyo Frère Patriote karavuga sivyo eske ivyo ambassadeur Terence Ntayiraja yavuze sivyo combien de Rwandais ont fui combien de Rwandais sont menacés
combien de Rwandais sont morts, de Rwandais nako murantunga, combien de Congolais sont morts, sont tués, sont massacrés, sont violés, sont décapités. Ni bangahe beko baricwa mu nzira z'ubunyamaswa. Abo gasha abana babo ko bafise ababakomoka ko nabo bakomoka ko ejo ne batora umugobore bagatumbereza. Nabonye rumwe ruvuze za Rubavu n'ahandi mwese murara mugeze Uganda mwovuga ngo ntimuzoterwa koma, ahubwo attendez-vous à ça. Ni ibintu biri normal ivyo. Umaze kuba ufise bakubwira ati inkoko iraye hanze kabiri hinduka umukuku, kwanza ngo ni rimwe. Inkoko iraye rimwe hanze ihinduka umukuku. Tu es un père de foyer, uri mu papa, uri mu mama, ufite abana batatu bane, babiri baraye hanze kuko bagutinya, batashe kubita ukavuna ukagira kuna kuriya, baca babibitimba, baca batimba. Mbwira rero umuntu yatimvye kuva mu 1996. Mbwira umuntu yatimvye kuva mu 1994. Mbwira umuntu yatimvye kuva mu 1998. Mbwira umuntu gushikana Kayumba Nyamwasa mwakoranye yaraguhunze. Robert Major yaraguhunze. Musonera yes Musonera, Jonathan Musonera yaraguhunze. Karasira wa mwisha agomba sohoke yahejeje igifungo ciwe. Haro wa mama yaza muri za 2017 kuza kwiyamamariza ubukuru bw'igihugu. Nabonye polisi yurira ku makonserti namo mutora muhira umengo mugiye gutora umwavu. Barafinda gujya 2017 araza ngo yiporta candidat presidentiel mu mudeklara ngo n'umusazi. Mugabo umusazi nyene ubu arafunzwe. Azira ngo yavuze ivyo avuga. Donc la peur que vous vivez d'abord, ubwoba busanzwe buri mwo muri mwebwe mwandongozi z'u Rwanda. Ni muri tranquille, vous êtes traumatisé. Nico gituma misose mwama muvuga ati FDLR it's a threat to Rwanda. It's not a threat. Ahubwo musanzwe ubwanyu murahuhahuka. Kuko yaba muvuga ati we are men, turabagabo, turazi ico turi, you are soldiers, iki gihugu twaragifashe ku muheto, nta muntu numwe yodutera ubwoba. Muvuga ati do whatever you want, you are just welcome, turabiteguriye. Aparago nous prenons à témoin la communauté internationale. Urabona umuserukizi w'u Burundi yavuze ibi nibi, donc il a voulu insinuer ça. Ngomba ndakubwire wewe Olivier Duhungireye, il y a ce qu'on appelle la déformation de l'information. Tu as osé, alors c'est pas étonnant, c'est pas étonnant même dernièrement, mais c'est que tu avais disparu, hein, tu avais disparu dans la toile, wari wamaze kuva kuri scène ya Twitter n'ibindi byinshi parce que urabitse ku Rwanda ukoresheje Twitter cyane bacha gukura nko babikoze muri 2020, sinzi cakugarukanye ariko de toute façon ils ont besoin de toi muri uno mwanya muri ibi bihe bitoroshe na Paul Kagame yahungiye muri Qatar. Je vais vous dire, ndaza gukora ikiganiro ndababwire Paul Kagame akakora iki muri Qatar et pourquoi muri no misi. Donc c'est juste des petites analyses, ni juste kugira dutanga umuco kuko il y a des histoires explosives. Hein? Hari ibintu bakoze umengo nama des explosifs zaje wumva bimwe étonnamment ndababwira ikintu cantangaje, voir des gens, des fils du pays, des Burundais, abantu bavukiye mu gihugu cy'u Burundi biga ku mafaranga y'u Burundi, baraja hanze ku mahera abavyeyi babo bivye kumbure nayo bagiye bararondera, bariga même des écoles européennes. Ukumva ko kudeshifra, kudecrypta ubutumwa Terence yatanze ko ukuramwo ko ngo nakare ngo ntiyisiguye ngo kubijanye no ko bariko barategura ngo igitero ngo FDLR kirategura igitero gutera igihugu cy'u Rwanda. Sa réponse est claire et nette. Mbega bimeze ukuna kuriya nenya kubijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Sa réponse est clean. OK. Mbega hariho uwo bagomba kwica Fleury le Patriote. Hariho possibilité ko Fleury le Patriote bomutegera bakamwica. Hariho possibilité ko Fleury le Patriote agiye mu Rwanda boca bamwica. Hariho for possibilité ko Fleury le Patriote yizungereje gatoya kizubaza gatoya yo bagiye. La réponse sera oui. Parce que j'ai ndikibazo kuri mwebwe maintenant. J'ai osé. Les Rwandais ils osaient pas avant. Mais avec nous, la jeunesse burundaise, avec moi surtout, ils se sont réveillés.
ils ont commencé twarabonye ba Major ba Robert n'abandi benshi twarabonye ba Ntama twarabonye umwami w'igisaka twarabonye ces gens qui sont en Ouganda ces gens qui sont en Nairobi ces gens qui sont au Canada qui sont partout ils ont osé parce que je n'abona nta kintu combutsa kubivuga vous parlez de nous on va parler de vous twarabibabwiye mwakije. Moi, je suis pas même censé de kuzanga imbere y'ama écran expliquer des histoires pareilles. Murabizi ko nimwe mu vyonga. Hari umuntu ya developé devise canke icivugo c'u Burundi. U Burundi ni gihugu c'est un pays ntigitera, ni gihugu kidatera. Ariko iyo gitewe kiraripostinga accordingly. Igihugu ciwacu ntigitera nikinamenasa ariko wihenze ukajabuka uraza uraronka akesha lehe barakwakira neza bakaguhana accordingly mugabo le Rwanda c'est le contraire igihugu cy'u Rwanda ni kiratera ntigitegwa vous êtes des agresseurs dans le sang inkotanyi surtout les Rwandais je m'excuse c'est pas tout le monde je parle pas du peuple rwandais je parle de ces inkotanyi et ses dérivés. Je parle de ces RDF et ces inkotanyi et ses dérivés. Vous êtes des agresseurs, des génocideurs, des tueurs. Tant national qu'à l'international. Moi, la guerre que je je ne sais pas au Canada, je ne sais pas en Afrique du Sud, voilà, Karasira, mort tragique, mort idasiguritse, mort bêtement orchestré kuvuga umuntu yasohotse mwamaye impapuro ari hanze yabonanye n'abamenyesha makuru itangaza makuru byose bavuganye mugaca mugaruka ngo burya ngo arafashwe ngo n'umutwe n'imbara ma migraine ngo turamujanye mu minota 30 ngo yagize overdose yanwereye ibimogi mu bitaro nuko hase kubivuga ko je nabonye partout la toile yari yamaze kuzura ari karasira moi je papi sinaronse ukungene nabonye umengo twoguma turiko turagira sinzi abanyarwanda bavuze abarundi bavuze abari hanze ba diaspora tout mais posez-vous la question gute umuntu yosohoka afise urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka akabonana n'itangaza makuru akabonana na bamwe mu bagiye kumuserukako bagaca baza ngo ati ngo burya karasira turamutwaye ku bitaro bakakubabwira ati mu muduhe tumwitwarire parce que il n'est plus prisonnier ubu yahejeje byose ari hanze reka tumwitwarire ngo yagize akabazo après un rien du temps juste quand karasira arapfuye what yagize overdose ivyo bimogi yabinwereye mu bitaro yagiye abitekeye yarafise agasakoshi yarafise portemone irimo ibimogi yagize overdose gutari mu bitaro mwamutwaye kumuvuza vous l'avez tué. Rero kumva ngo Terence ambassadeur w'igihugu cy'u Burundi mu Bubirigi yavuze ibinibi ngo yavivuye ngo vyari ko biravugwa ngo vyahuha vyahuhutse no ahubwo nibiri plaque muri mwebwe nibiri hehe plaque muri mwebwe nta gishasha kirimo donc mwaronsa ho mwogera memema ce que je dis je suis en train de dire aujourd'hui vous allez faire quoi go screenshot ingevyo mugomba et puis vous allez dire Fleury a dit ceci il est FDLR Fleury a dit ceci il est pour que le Rwanda soit non moi je suis burundais les Rwandais sont des frères ce sont des sœurs ni bashikanje ni basaza banje les Rwandais ce sont mes mamans ce sont mes papas mes grands-pas mes grands-mères Mukab s'il y a au moins une information à vous donner, je vous le donnerai. C'est entre frères et sœurs. Vous êtes comme ça et comme ci. Vous avez la grande guerre. Iyo muri courage kuza kuvuga abarundi mukaza mugakritika Burundi mugakritika umudede mugakritika umukuru w'igihugu mugakritika uburongozi mugakritika regime mugakritika même nous le peuple burundais mais quand duhindukije gato gusuku Frere yakije kamera Bobo yakije Kodi yakije Burundi etano sinzi link sinzi simbizi sinzi le murabumva vous pleurnichez
les histoires de se victimiser on en a marre. Le Rwanda itegerezwa itera akajagari, c'est ça sa réponse. Akajagari itera mu karere mubona gute? Vyo kwijana. Je nanje mbona ko bitokwijana. Hanyuma, le Rwanda est en RDC en violant l'intégrité territoriale. C'est ça sa réponse. Mwaravyoye intégrité territoriale y'igihugu. Mbeho kubera kibona abato bitokunda ko un jour J, un jour X boza namwe kuviola l'intégrité territoriale. Non, murumva ko vous êtes là tiwe pour tiwe, mais le Rwanda n'en met pas. Ceux qui ont fui le Rwanda vont rentrer. Ninyisho de cinumvise atakintu c'isumu poison kwa cica yapfutse. Akajagari n'inture ku Rwanda rutera inkotanyi za Kagame ziriko ziratera mu karere ntako mubona, si mukabona. Est-ce que ako kajagari kazoheruko? C'est ça la question. La réponse à la question bamubajije arishura ati Rwanda est en RDC en violant l'intégrité territoriale. C'est faux ou c'est vrai? Si c'est faux, il est menteur. Mais si c'est vrai, il déclaré nabo officially. Donc il n'est pas menteur. Si le Rwanda a violé l'intégrité territoriale, c'est que ça peut aussi prendre une tournure. Et à chaque fois que tournure, le Congo et la RDC aussi peut se venger. C'est quoi que tu veux Rwanda ngo rutewe ngo na FDLR. FDLR c'est quoi? Gushika no barababwiye ati localize FDLR ahiri. Même le président du Burundi actuel yarabivuze ko yababwiye ati ni musible ni mutubwira aho bari tubafashe kubarondera. Mais là vous avez commencé à pleurnicher les FDLR baramaze kuja mu FRDC. Les Nyabanyamurenge ne sont pas dans les FRDC. Il n'y a pas de Rwandais dans la FRDC. Donc yari ibintu wumva ko bidafashe yari juste pour survivre kugira mwe muri iba murako kongere mwohema. Vous allez savoir pourquoi Paul Kagame est allé muri Qatar. Je vais revenir. Ndaza kugaruka n'ikiganiro kibibabwira. Aujourd'hui les Congolais sont agressés, ils meurent, ils sont violés. Abo bantu mwe bazane gute? Oya quand même. Aha imareka nkonkriwe ndababaza. FPR kugira ifata u Rwanda. Bakiterekeye ku meza kijya gihugu. Non? Vous avez et vous aussi. Nakanda babwire ko mu Rwanda abarundi n'abanyarwanda mukiri bato mutare mubizi. U Rwanda rufise des rebelles. Birahari birahantu gende murondere ya de mouvement rebelle de groupe patati patata. Bashaka ubutwari. U Rwanda rufise le Rwanda déjà un gouvernement à l'étranger. Hari kintu cyitwa GREX. Hein? Gouvernement rwandais en exil. Padiri Nahimana Toma. Le Rwanda a aujourd'hui ROC. Memema, ce sont les opposants, c'est l'opposition. Réunis, bavyaye ROC. Abo bazotaha baza Kagame tubise turashikiriwe muce mubabisa. C'est que mwase ils vont tout faire. Donc kumva ko Rwanda twoterwa kugira kunuku ngo yavuze ko ngo bazotera ngo barabizi bafise amakuru no. Wirengagije ibindi ko ndababwira c'est que vous n'existez pas. Iyumvire mbega u Rwanda ko turiko turica muri Congo bizohera gute? Mbega abantu aho zobura umukira umuntu uzofise n'ubwenge bukora. Mugabo uzi neza ko ivyo atavye wiyumvira umenya ko ubwenge bwawe budakora. Ni nka kujya umwana wawe uburi muhira ukazama ngo yagiye kugwana mu rupango rw'abandi. Ukwaza bamukoye mwijisho ntusubirayo kubaza bamutabuye ugutwe ntusubira kuko ivyo bavuga byose bari muri ya rupango rwabo mu rugo iwabo bafise raison. D'abord baravuga toke tubarize umwe n'umwana wiwe yaje muhira. Sawa, si ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ntubona ko yatoye imbuga itagacumita umwana wanje. Ntubona ko yakubise ryatara ryo hejuru y'umuriyoni miliyoni 2 miliyoni 3 bivana n'amabeye no kungenera ingana. Twamukubise et puis malheureusement sanze navunya gatoki. Tu n'as pas à t'expliquer. Vous êtes en RDC, RDC zobakoze ikigomba. Nico gituma kwirirwa ngo CCRF, ibiganiro, dialogue inclusif avec qui? Vous êtes qui? C'est des Rwandais rentrés chez vous. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ni gusa ni mumenya ROC, c'est l'opposition rwandaise, GREX, l'opposition rwandaise.
habaho n'ivyo bindi rero tutazi bishaka kumbure kwitahira ni na sinzi nabo bandi bose mwirukanye nabo muri ko muratera fofu atanga tu ni mwagura ibigwanisha iki mutiteze ko bazobatikura nyene. So rero mugira umunsi mwiza. Je suis venu naje ndundazi ko muraza kuza kunyandikira muri commentaire Fleury uno munsi waje ampe ko franchement ni ibintu wumva nyene ko ce sont des niaiseries, ni ibintu wumva quoi bidafasha ari juste kugira baduge ku muntu bamutuke bamucafuze bagira uko nakoriya, ariko lui il est diplomate, il est intelligent, igihugu caramwizeye kuba moza mugakompara ngo leta nawe nibiki n'abarundi n'ibindi vyinshi niga terme nkereye abarundi mwebwe n'abanyarwanda abanyarwanda surtout mutubarize bari abarundi bandi bari abafrere bacu n'abasere bacu. Ibi bintu byo kuvuga ati ngo igihugu kuva gifatwa na CNDD-FDD caguye mu kaga psychologiquement canke philosophiquement bashatse kuvuga iki ko muciye ubwenge. Sawa rero mugira umunsi mwiza. Ni kuwa mbere no munsi w'imirimo je ngo masimbire aho biriko birabera cambo c'abaraho ngo aho bibera no munsi mukuru w'abanyafrika muri rusange. Nabonye mu stand harimo u Rwanda harimo Rwandeya, muzane ni na ya mamesa mwahora mucuruza, muzane na ya mavoka. Nabonye hari ama stand menshi mugabo nabonye ari indege gusa Rwandeya. Kandi mu kiganiro nza gukora kijanye n'urugendo rwa Paul Kagame muri Qatar Rwandeya irimo. Arakotse naraheze ngira umunsi mwiza.